Haraciye igihe indongozi z'igihugu cacu c'Uburundi zihimiriza urwaruka kuja hamwe rugakura amaboko mu mpuzu rugakora rukiteza imbere. Bamwe bavyumvise bagiye hamwe bararangura imigambi ubu iriko iraranguka, abandi baracakwega amaguru. Insamizi yanyu ikaba n'imboneshakure Burundi bwiza yaratembereye mu ntara ya Bujumbura muri komine Sare ku mutumba wa Benga kuri uwu wa kane igenekerezo rya 30 Kigarama umwaka wa 2021. Naho twahasanze ishirahamwe SDI mu nyipfunyafunyo y'igifaransa Solidarité pour le Développement Intégré ryari riramutse ryugurura icese umugambi waryo kazoza ni twebwe. Muri kino kiganiro urwaruka ni kazoza twaregereye Claude Ndayizeye turamubaza amashirahamwe bakorana. Kambi wifashe muri make. Ubwo murakoze nibyo duhejeje kugurura umugambi kazoza ni twebwe. Ni umugambi wiyumviriwe n'ishirahamwe ryitwa Solidarité pour le Développement Intégré, ishirahamwe ryigenga. Uwo mugambi ukaba ugeneye ugomba guhimiriza abakiri bato ngo baje ku kivi barondere uko bo kwiteza imbere mu kwiyumvira imigambi yabo yobateza imbere. Uwo mugambi turiko tuwukorana n'amashirahamwe y'abakiri bato, ishirahamwe rimwe ryitwa Tugira Urunani Rwaruka hamwe n'ikoperative y'abajene. Ibikorwa rero by'uwo mugambi bigenda neza kuko ibitari bike biramaze gukorwa nk'uko mwavyumvise mu nama twarimwo hamwe n'ubwo rwaruka dusanzwe turiko dukorana umugambi. Muri mashirahamwe y'urwaruka muri Ego hambavu y'ishirahamwe y'urwaruka Tugira Urunani Rwaruka twari kumwe hariya mu nama, hariho iri shirahamwe mu iyi koperative mugendeye hano, koperative Abanyamwete nayo iri muri amwe mu mashirahamwe dusanzwe tumaze gufasha cyane cyane mu bijanye n'inyigisho zijanye no gutunganya imigambi hamwe n'inyigisho zo gutunganya neza ubutunzi bwa muntu. Hambavu y'uburyo bukeyi dufise usanga dushigikiza amashirahamwe. Mbega koperative Abanyamwete igizwe na bande? Jonas Nduwimana aratubwira ingene bayiyumviriye bongera barashinga iyo koperative. Iyi koperative twarayiyumviriye turavye ubushomeri buri mu rwaruka, tuja hamwe dushigikiwe na association SDI Solidarité pour le Développement Intégré, iradushigikiza ivyiyumviro yongera idushigikiza n'uburyo bubaye iraduha intumbero twokwisunga kugira ngo tuje hamwe turabe ko twokura amaboko mu mpuzu dukore, turabe ko twogwana no gutsinda ubukene mu kurindira ko abahejeje amashure canke abatagira ubuzi boronka aho bakora agafaranga. Iyi koperative rimwe abantu 30 abigeme n'abahungu b'abayabaga bakiri bato. Twiyumviriye umugambi w'ubworozi bw'ingurube kuko amikoro atari kirenga, kandi ishirahamwe ridushigikira ryadufashije mu kuduterera ivyiyumviro mbere n'uburyo bubaye. Twari twarisavye ko toduha intumbero y'ivyo twokora, ridufasha mu gutora ikiciyumviro c'uko twokorora ingurube kuko arico gitungwa kinyaruka kunguka mbere no kugwira. Ko tuzi iyo mugize umugambi mutegerezwa guhereza akazi abantu, mbega uyu mugambi uriko ufasha abantu bangahe mu vy'akazi? Mu vy'akazi uwo mugambi uriko urafasha abadufasha mu vyo kuzigaburira, abo twokwita nk'abungere 3 duhemba, hama turiko turafasha mu vy'akazi n'umuveterineri adufasha mu kudukurikiranira kuzivura. Abo nibo turiko turafasha mu bijanye no gutanga akazi. Mbega uburyo bwavuye hehe bwo kugira mubake ibi vyose tubona ngaha kandi mufise ingurube nyinshi? Uburyo bwavuye mu mikoro yacu kuko turabajene 30
twaraterateranije hama association pour le développement intégré iradushigikiza uburyo bubayebaye, idushigikiza n'ivyiyumviro, iraduha n'abadufasha kugira ngo ivyiyumviro twatanguye ntibimfa gusa mu kudufasha mu kuduterera ivyiyumviro kugira ngo ibi vyiyumviro vyacu ntibihave bifira mu vyiyumviro gusa, ahubwo tubibyaza umusaruro. Hariho ibanki y'ugwaruka ishobora kubafasha mukaga akademi canke namwe mukikenura muri iyi migambi, muba marayitoye ibanki y'ugwaruka? Turiko turategura umugambi nk'uko nyakubahwa umushikiranganji ajejwe ivy'ugwaruka yama bihimiriza kumbonesha kure y'igihugu. Twariko twiyumvira, hariho iyi shirahamwe ririko ridufasha kugira ngo tugire umugambi uboneka kandi ukoze neza, kugira ngo twiture iyo shirahamwe ry'ugwaruka, iyo banki y'ugwaruka bishobore kuzodufasha iduhe ingurane, kuko aha dukorera iki kibanza si iwacu, nico twakotesheje. Murumva ko vyoba vyiza mu gihe tuba turiko dukorera mu kibanza c'iwacu bwite, kuko ukwezi gutaha turariha amahera yo kugira ngo. Uretse ibitungwa vy'ingurube nta bindi mworora, mbega muri kazoza mwifuza kugera? Turafise ibindi bitungwa twari twagize kugira bize biradusahiriza guhemba abakozi no kugura imiti, kuko imiti yo kuvura ibitungwa tuca dusanga izimvye, hari naho dusanga amikoro atabidufasha kugira ngo tubironke. Twaragize ubworozi impande y'izi ngurube, ubworozi bubayebaye bw'imbata, turagira n'ubworozi bubayebaye bw'idendo, ariko umugambi nyezina n'umugambi w'ingurube ivyo twari twabigize kugira ngo bikundike, dushobore kuriha abo bantu twahaye akazi ntitubaranirize. Hama muri kazoza turifuza ko hamwe tworonka abadushigikira, canke hamwe umugambi wacu twogira imana canke twogira ibakwe ukazoshimwa, tukaronka ingurane ko twofasha abandi urundi gwaruka, tukabyara irindi shirahamwe tukanaryokorera. Hama kandi turifuza muri kazoza ku buryo ibi bitungwa byacu bimaze kugwira ko twofasha abantu aho nikora mu kubokorera, kugira ngo nuko kuntu isi iriko iratituka baze bararonka amase nk'abadashoboye kugura aya mase ya kijambere, dusanga umenga aratsinze ku benegihugu bataba bafise amikoro akwiye. Wotubwira muri make ibitungwa vy'ingurube n'imbata n'ibindi twabonye muba mworoye igitigi? Aha anye twatanguye ishirahamwe dutanguza utubuguru dutoyi, twatanguje utubuguru 10, ubu tugeze ku ngurube 32. Imbata nazo turafise imbata 20. Twibaza ko mu minsi iza zizoba zisumbitse, kuko hariho izibundikiye. Hampande y'ubworozi twoshiramwo n'uburimyi bw'imirima ya kijambere, binashobotse n'urudandazwa ruciriritse. Nakahe kamo motero urundi gwaruka rutari mu makoperative ariko ruguma ruvuga ko ruri mu bushomeri? Akamo twobatera nuko bo kwiyungunganya bakaza aho, urumva ko twashobora kubafasha, kuno twobereka ukuntu bo kwiteza imbere nabo nyene. Muri zo 10 twavuze yuko twari dufise, twubaka akazu kamwe tugaca duterera yimwe, izi bikaba 2 3 ziraduga gushika naho ubona aha zigeze. Urumva turafise byinshi yuko abo twiyunga ko nubwo tutarashika kure, twobereka ukuntu nabo botangura umushinge. Koperative Abanyamwete yaratanze akazi ku baganga b'ibitungwa, abazigaburira hamwe n'abazamu, abo nabo barashima. Muri mugambi wa koperative Abanyamwete jewe ndawushimira cyane kuba barampaye akazi, kuba barashinze irishirahamwe bakampa akazi. Nukuri ndiko ndaraba uyu mugambi ukuntu batangurana ibitungwa bike cyane bishika ku 10, nkaca ndaba uyu mwanya umwimbu uri kuraboneka. Uyu mugambi ni mwiza cyane gose, ndiko ndasaba ugwaruka rugenzanje
nk'abaveterineri ntibaheze ishuri bace baja ngaho barera amaboko, nibaje hamwe borore. Urwaruka rudashoboye korora ibitungwa boshobora no kurima. Rero jewe ndashimiye iyi koperative abanyamwete, ndabye ukuntu bampaye akazi n'ukuntu bampemba neza. Mu ntwaro ho baratera kamo urundi rwaruka kugira rugire ingendo shure muri iyo koperative, gutyo ntihobura ivyo yiyumvira nabo bagatera imbere, bakaja hamwe bagatera imbere. Nuko muri no zone twohimiriza tukongera tugahamagaza urundi rwaruka rukaza kugira inyigisho shure hano kuri no koperative abanyamwete, kugira ngo barabe umwete bagize aho bavuye naho bariko barashika, kugira ngo nabo barabe aho bohera bafatiye ku vyiyumviro by'ino koperative abanyamwete, ukuntu bagiye hamwe bakiyungunganya bagashika kuri rino rugero bagezeko.